Ndasubiye kubaramutsa mwe banywanyi mukurikira iyi mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV. Ni imboneshakure imwe rudende idushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Uyu ni umwanya w'amakuru agezweko ari kuvugwa ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho ino mboneshakure yacu ari no yanyu Shiramatsiko TV ibategurira amakuru ahambaye cyane aba ari kuvugwa mu bisata bitandukanye, aho twibanda cyane cyane ku makuru aba ari kuvugwa ku gateka kazina muntu, aba ari kuvugwa mu butungane, aba ari kuvugwa mu cibano, aba ari kuvugwa ku mbuga ngurukana bumenyi, aba ari kuvugwa muri politike ndetse n'andi yose mutamenye mwaranyigejwe turatohoza amaze tukabashikiriza ido nido. Tubazaniye amakuru ahambaye cyane kandi adahumuriza, arabana n'inyinyurana ndetse n'ihangana biriko birabera muri CNDD FDD hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'abasendede FDD badashaka ko Ndayishimiye agumya gutwara igihugu, harimwo umushiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca umaze igihe kinini abangamiwe, biboneka neza ko atakibasha gusohora ibyumviro bye kandi biboneka neza ko ari mu butegetsi nk'igikoresho atamumaro n'umwe afise, kubera uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye yamukumiriye mu bisata nka byose, aho ubona ko Ndayishimiye ari we wiserukira mu bisata nka byose by'igihugu, byose akabikora mu ntumbero yo kwereka abarundi ko atagira umufasha, kandi akabikora mu ntumbero yo gutegura abarundi kugira ngo igihe azaba yagirije umushiranganje wa mbere ibyaha by'agacamutwe rwose bizahite bimuhama. Ibi byose bikaba byarababaje Gervais Ndirakobuca kugeza naho avuze ko aho kugira ngo agumye arebera igihugu kijya mu manga, agomba gukorana n'abandi bose babishaka amaze bagahindura ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye. Hakiyongeraho n'amatati amaze igihe hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reverien Ndikuriyo, aho amakuru adushikira yemeza ko kuva Ndikuriyo arusimbye yahawe isumu yateguwe na Perezida Evariste Ndayishimiye, yarakaye cyane akavuga ko urwo Ndayishimiye yamwipfurije ari we ushobora kurubona kandi mu gihe gito. Ibi byose bikaba byarazanye icyuka kibi ndetse n'ikumirana muri CNDD FDD, benshi bemeza ko bishobora gusiga bisambuye burundu igihugu, dore ko Ndayishimiye nawe adateze kurekura igihugu ku buryo bworoshye, kandi ukabona ko nabo bahanganye bafise imbaraga zikomeye cyane. Turabigaruka ko mu idonido ry'amakuru turaza no kugaruka ku muhari Red Tabara, aho amakuru adushikira yemeza ko umuhari Red Tabara waba uri gukorana n'inzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi, ukaba ugira ngo unakore ibitero bikomeye cyane ku butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye, naho Ndayishimiye we amaze igihe yagiriza u Rwanda gufasha Red Tabara, ariko u Rwanda rukaba rwarabihakanye rwivuye inyuma, rukavuga ko ataho ruhuriye n'ibiriko biraba, ndetse Red Tabara yo ikaba yaratangaje ko ataho ihuriye n'u Rwanda. Nabyo nyine murabikurikira mu idonido y'amakuru. Muraza no gukurikira amakuru arabana n'ingene Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje kwicisha ingabo z'u Burundi muri Kongo. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi akaba ariko aratakambira abarundi ngo bohereze abana babo mu gisirikare, mu gihe abasirikare bahora barinda igihugu bamaze kugwa muri Kongo ku bwinshi. Ibi bikaba byarababaje abatari bakeya. Ni byinshi twabateguriye tugira ngo tubashikirize, wecu ubusabwa nta kindi, niba ukunda amakuru n'ibiganiro tudahwema gucisha kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV, ukaba utarabyonda kuri sabone, aka niko ryo keza ko gupyondaho kugira ngo uko dushizeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa nabyo. Red Tabara yambitse ubusa General Nefa udasiba kuyegeka ku Rwanda. Umutwe witwaje intwaro wa Red Tabara urwanya ubutegetsi bw'u Burundi burangajwe imbere na General Major Ndayishimiye Evariste batazira Nefa
wanyomoje uwo mutegetsi uhora ushinja u Rwanda kuwuha ubufasha mu rugamba urimo. Ni nyuma y'uko Ndayishimiye yifashe akabwira BBC ko afise amakuru yizewe ahamya ko u Rwanda rufise umugambi wo kumutera rubinyujije muri Red Tabara ifise ibirindiro mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Uyu mutwe ubinyujije ku muvugizi wawo mu rwego rwa gisirikare Nahimana Patrick kuri uyu wa 26 Werurwe 2025 wasohoye itangazo ryamagana ibyo Ndayishimiye yavuze. Kimwe mu bika by'iryo tangazo kigira giti Red Tabara ihakanye ikomeje gufashwa n'iki gihugu cyangwa undi wese. Urugamba rwacu rushigikiwe n'abarundi gusa bumva impamvu zo kubaho kwayo. Muri izo mpamvu harimwo gusubira kuyubahirizwa ry'amategeko n'amasezerano yarusha yarenzweho na leta ya CNDD-FDD nizo zatumye mu Burundi hatutumba umwuka mubi wa politike kuva muri 2015. Red Tabara ikagaragaza ko igiye gukora ibishoboka byose kugira ngo itabare abarundi ariko ko nta bufasha na buke yakira uretse ubw'abarundi. Burya koko akabaye ishwene ntikoga ndetse niyo koze ntigashira gucya. Uretse no kuba ibi birego ari n'ibipapirano, umusanzu w'u Rwanda ku gushaka umubano mwiza n'u Burundi ugaragarira buri wese. Red Tabara yakomeje yibutsa ko muri Nyakanga 2021 leta y'u Rwanda yashikirije u Burundi abarwanyi bayo bafatiwe muri parike ya Nyungwe muri Nzero 2020 ubwo bari baturutse mu ishyamba rya Kibira. Yagaragaje kandi ko bitumvikana ko u Rwanda rwayifasha mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije kuzahura umubano wasambye mu mpera za 2023 biturutse ku gitero cyagabwe muri Gatumba. Ati u Rwanda rwafashe Red Tabara rute mu gihe rukomeje ibiganiro n'u Burundi bigamije gukemura ibyo bitumvikanaho. Mu ibanga rikomeye tariki ya 10 Werurwe Ndayishimiye yasabye ibiganiro n'u Rwanda n'ibiganiro byabereye mu Kirundo byahuje inzego z'iperereza z'ibihugu byombi. Ibi biganiro byaje bisanga ibindi byari byabereye mu Rwanda ku igenekerezo rya 21/2025 nabyo bisabwe na Ndayishimiye aho yari yohereje intumwa ziyobowe na General Majoro Habarurema Ildefonsi ukuriye iperereza mu Burundi ndetse na Colonel Manirakiza Jean urongoye intara ya Gitega. Benshi bakavuga ko ibyo Perezida Evariste Ndayishimiye avuga bidafise ifatiro kandi ko ari ukunanirwa bikomeye gutunganya igihugu kuko biboneka neza ko byamaze kumuta kuw'amazi, bikaba binaboneka neza ko atantumbero n'imwe afise yo kuzahura igihugu kigeze ahatemba kubera ubutegetsi bubibwe, ubutegetsi budakorera abenegihugu, ubutegetsi bukorera akarwe gato cyane kamaze igihe gapfukamye mu nda abarundi. Tugaruke ku gisabo cya Reveriyano Ndikuriyo nyuma y'uko agarukiye ubuntu agasanga abasoda b'u Burundi batari bake baramaze kugwa muri Kongo. Reveriyano Ndikuriyo ahamagarira abarundi kurungika abana babo mu gisirikare. Kuki abarundi bafise ubwoba bw'intambara ya Kongo? Nimurungike abana mu gisirikare. Bigende gute ngo ugire abana 10 cyangwa 8 utateguye uzoba umusoda? Zana umwe yinjire igisoda tumuforome. Eka nakamo Reverend atera abarundi ngo barungike abana babo mu gisirikare. Mu masengesho atunganywa n'umugambwe CNDD yama aba buri wa kane urangiza ukwezi yo kuri uyu wa kane igenekerezo rya 27/2025 mu ntara nshasha ya Burunga. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD Reverien Ndikuriyo yasabye abarundi ko botegura abana babo bakabinjiza igisirikare. Ibi yabivuze afatiye ko uku kwezi kwa gatatu kwatanguye kurimwo ibihuha byinshi bishingiye ku ntambara ya Kongo aho abarundi bageze ubwoba bw'ibyo shobora gushikira Uburundi mu ntambara za Kongo n'umuhari M23. Reverien Ndikuriyo atangazwa n'umubyeyi usanga afise abana 10 cyangwa 8 ariko ugasanga nta musoda canke umupolisi arimwo.
aha agira ati ufise abana 8 canke 10 ukaza wumva ngo leta nizane abasirikare baducungire umutekano, zana nawe umwe canke babiri binjire igisoda. Reveriye Ndikuriyo yamye yongeye kugaragara ku rubuga inyuma yaho yahaheze iminsi atahutse avuye kwivuriza i Dubai ku ngwara yamufashe giturumbuka, bigatuma amara ikiringo hafi c'ukwezi ari kwivuriza mu mahanga, ndetse we akaba avuga ko wabigizemwo uruhara wese akwiye guhanwa bikomeye cane, ndetse akagaragaza ko ibi biriko biraba bishimangira ko ubutegetsi buri hano mu gihugu c'u Burundi burimwo ibibazo bikomeye cane kandi biteye ubwoba, ibibazo bishobora gutuma ibintu bifata indi ntera, dore ko abatari bakeya bemeza ko igihugu c'u Burundi kigeze ahatemba kubera Ndayishimiye yananiwe gutunganya igihugu, ahubwo aho gutunganya igihugu akama akora ibikorwa biteye isoni kandi bigayitse, aho avuga ko abamufasha gutwara igihugu atari aribo bamwicira kandi aribo batuma igihugu gisubira inyuma, bityo bigatuma umwanya mwinshi awuta mu kubashakira amasomo ndetse no kubashakira ibindi bihano bikakaye mu ntumbero yo kubikiza, nk'uko yabigenje kuri Generali Arenguiyome Bunyoni wahoze ari umushikiranganji wa mbere w'igihugu c'u Burundi. Benshi bakanemeza ko ingorane Uburundi burimwo uno munsi ari uko adahari, kuko iyoba ahari hari byinshi byagahindutse, naho hari abarundi bavuga ko kuba yarapfunzwe nabyo ari impembo y'ibyo yakoze. Tuve kuri iyo nkuru irebana n'ibyo Ndikuriyo asaba, amakuru yacu tabandarize ninyurana ndetse n'ihangana rikomeye cane ririko riraba hagati mu basendede FTD, aho amakuru adushikira yemeza ko ibintu byamaze gukomera cane, akemeza ko uko byagenda kose hagati ya Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca umwe akwiye kuvamo akagenda, ndetse amakuru menshi akaba yemeza ko naho umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca ameze nk'aho yanumye, ariko arategura ibintu byinshi kandi biteye ubwoba bishobora gusiga bitinduye neza Uburundi bwose. Amakuru dufise kandi yizewe yemeza ko Ndikuriyo yageze mu butegetsi akababazwa n'ibikorwa na Ndayishimiye n'umutambukanyi we, ndetse akabona ko igihugu kigeze ahatemba, agira ngo atangire guhindura ibintu. Ntabwo Ndayishimiye n'umutambukanyi we bamurebye ryiza, ahubwo bahise bamurakarira cane, bahita bamuha gasopo ko atacu na kimwe agomba kongera kuvugaho mu Burundi, ndetse bamubwira ko atabubasha na bukeya afise. Ibyatumye Murantunga ntabwo ari Ndikuriyo, ibyatumye Gervais Ndirakobuca yiyumvira gutanga imihoho, ariko amenya amakuru ko igihe yo kubahuka agatanga imihoho azahita afatwa agapfungwa yagirijwe guhemukira igihugu n'umugambwe. Ibyo akimara kubyumva yahise ategura ingene azoheza Perezida Evariste Ndayishimiye ku buryo bwitondewe cyane. Amakuru adushikira aturuka mu bamwegereye akaba yemeza ko Ndikuriyo Murantunga ntabwo ari Ndikuriyo, n'umushikiranganji wa mbere Gervais Ndirakobuca, uretse ko afatikanije na Ndikuriyo umugambi wawugejeje kure wo gukura ku butegetsi Perezida Evariste Ndayishimiye. Nitumenya bishasha turibashikiriza tunyuze kuno muyoboro wa YouTube Shiramatsiko TV. Ibihe byiza nibyo ndabipfurije.